Shimiye cyane wabikoze wabatumiye ku kibuga cy'indege singikunda ko nakigwayo kujya babivuze kuko ikimbabaza nuko abantu bakigwa ariko hageze ko batabadaherekezwa ico gusa nico je mfise problème naco narabikunda ariko mu nyuma sanga umu diaspora ngo nawe ngo agiye kwakigwa ubajije ngo ni diaspora ndibikira ivya artiste kandi bo asigaye ko naborozi bavuga ngo natwebwe twakira mwese mwashoboye kwitaba kino kiganiro kubamenyesha makuru cyateguwe na Miki Lounge Bar iri kumwe na boss wacu ngaha anya boda boda band ariwe Kidumu Kibido muri Gen umwami w'umuziki hano mu Burundi afise igiteramo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 hano kuri Miki Lounge Bar ifatanya n'ishuri benshi bita kuri Lycée Dira kuri Avenue de la Tanzanie. Mu gutangura rero kino kiganiro nagomba kubamenyesha aho turi kumwe nabasigire ko turi kumwe na Regent Kidumu Kibido kivuganizo Jean Pierre Nimbona, turi kumwe kandi na Babu asanzwe ategura ibiteramo bikomeye cyane hano mu karere, arazwi cyane Babu niwe nyene nga muri kino kibanza turimo. Nagomba mpijambo rero Babu atubwira icatumye dukoranira ngaha amani yarangiza turaza guha ijambo nyakwa Kidumu Kibido kibuganizo nawe tubwire ingene yiyumva kungene yase kuri aeroport ntihamagaye abantu nta numwe yarazi ko ari ngaha ni surprise abagire mu bashaka nibi ndaza kubivuga ko yego murakoze cyane ko mwashoboye kuza amenshi amakuru muri kibanza inumbero cyatumye dutegura igiteramo je kubwiwanje igiteramo ndabitegura kugira ngyohere abantu sindabitegura kubera ndonke inyungu y'amafaranga cyangwa ndonke inyungu y'iki ndabitegura kugira ngyohere abanyagihugu. Gituma nateguye iki giteramo umvo ya mbere nuko Kidumu usanzwe ndamukunda ryari twahuye mu ndege ntiyamenye kawo ndamukunda kuva kera gitangwa kuririmba kera bavuga aji no barakora iki natwe ntomuhamagara kugira azi aduteramishe azi ahereze show abanyagihugu batashoboye kuja kumuraba mu makonsere yandagira ko makomeye kugira shoboye n'abantu bo hasi bashoboye kumva ko bagyoherwa bamubona Kidumu akorwa na band ye boda boda benshi bamuzi atari kumwe na boda boda je akaba kumwe n'abandi bantu yaje nari kumwe n'aba ari mu makonsere VIP gusanga abantu bato ntibashobora kujayo. Kuno munsi rero nakaryo keza ku bantu bose bifuza kubona Kidumu na groupe yiwe yisamdiro 20 azo bari ngaha ibintu biteguye neza biri ku murongo yaza ko muzoryoherwa kibazo gihari muzoryoherwa bimwe biteye ubwoba ko narabiteguriye aje ngaha kirikare acafise isomene yose yo kwitegura azoruhuka abaye ibintu bizima mutazokwibagira ndibaza ko mutazokwibagira yego. Nuko rakoze cyane Babu ku majambo meza dushikirije reka duha ijambo rero muri gendo wacu dukunda aba star bacu bakiri bazima hari benshi twagiye gukunda kora bitava Imana ariko ko akiri muzima ngaha muri Miki reka tumubazanire mu ryoherwa. Murakoze cyane kuza ngaha kuri Miki vyatanguye ngiri mu myiteguro yo gukora concert yo muri Arena. Umuntu wa mbere gutangura kundondera n'umuntu yitwa Kenyatta arambwira ati ndi kumwe na mutoyi wawe Gentil turashaka yuko natwe gutuvugiriza. Ico gihe jari bigoye ko je nemera kubangikanya igikorwa cyo muri Arena n'ikindi kintu. Rero haheza kanya aba diaspora nabone barandondera bavuga kandi ikintu cyitwa Miki. Sinzi ko duhuye wabonye yuko nakubaje ni Miki yahe kuko ariyo Miki ya diaspora twavuze ko tuzogirirayo nkaba umutumire none iyo Miki biraba birebire ariko Imana ishimwe twarashoboye kuvyumvikana ko bose turabikora Arena irakogwa
miki yajya Avenue du Large y'ivya diaspora irakogwa uroyi ni miki ijereho kunganira ijya yindi yahajya gusa difference hajya nari umutumire aha nzoba ndi performing artist stage izo bari gwanje hariya twari umenga twari 19 hano 19 kuri scene hari ukuntu vyagiye biragenda gutya na gutya kandi sinaje na group ubu naje na group yanje umwanya wose muzora mubona ijya modoka yiraburaja izoba yabasanye rero ndanezerewe cyane kuko iki kintu abantu benshi bari kwiyumvira yuko vyari kuzana amatati nta matati yabaye n'ujya miki Avenue du Large ejo twari kumwe azoba ari ngaha ku munsi wa samedi kushigikira kino kintu nga bivuga yuko nahindutse umupacificateur mu bakora ibi bintu nahindutse umuntu azana amahoro kuko hako bizana imvururu kera navuza ngo ngaha uwo ntavugirije ukatusanga bikwije wose ngo yanciye inyuma ariko ubu siko vyagenze neza cyane kuko no chaque fois uko naje mu Burundi nacanga gusezera bakamenya ko ngira ngaruke kukindi kinapani kiwabo bararindira baravuga ati reka rero dukora iwacu yitwa ouverture officielle yahanu kira ngo kuva uwo munsi miki Lycée du Lac igire ingufu zayo yisangije candamubariya ndi ushaka yuko bigira agaciro abamenyesha amakuru ndagushimiye cyane wabikoze wabatumiye ku kibuga c'indege singikunda ko nakigwayo kujya babivuze kuko ikimbabaza nuko abantu bakigwa ariko hageze ko batabadaherekezwa ico gusa nico je mfise problème naco abamenyesha amakuru abatamburinere abakimbangwiste bose buzira ku kibuga c'indege hageze ku umuntu agataho kumenga n'imfuvyi yaba bigenda kujya nyene agaherekezwa kwa kundi nico gituma prefera yuko ninjira gusa ngo umuntu asanzwe twe duhurire kuri scene gusa nico gituma je nikundira gutyo duhurire kuri scene kanaje kera narabikunda ariko mu nyuma sanga umudiaspora ngo nawe ngo agiye kwakirwa ubajije ngo ni diaspora ndibikira ivya artiste kandi asigaye ko naborozi bavuga ngo natwebwe twakirwa ça dépend ni sawa karagaciye repertoire ni noya gushika uno munsi shobora gutena amasaha 5 kuri scene repertoire ni nini shobora no kuvuza bukeye bwaho ngagira repertoire nshasha urumva ni experience repertoire yo iguma yaguka ku munsi ariko ceni baza ko abantu bankundira experience fise n'uburambe ndabifisemo ubumenyi bwavyo rero je ndibaza yuko abantu bazoronka spectacle iri bien coordonnée ifise umupango wumvikana kandi uri so entertaining uti hariyo radio imwe RTNB ariko ico gihe naje kugurura RPA nije naje kuyugurura yari ceremony yo kugurura RPA rero umumesha makuru ushura kumubona ukamufatira mu gwaro kushaka ariko n'umuntu akomeye cyane n'umuntu akomeye ashobora no gutuma ibintu bihinduka mu gihugu ni wahindura mentalite y'abantu twebwe rero sasa aba artiste dukora umuziki ariko abaza kuvuga ko cyane ni mwebwe nico gituma naho bishika ugasanga twe turashihana dufubusa ndafise respect kabisa kuri mwebwe kuko ako kazi nako je noshobora je nzi kuririmba gusa ariko kuvuga inyuma yo kuririmba ugacuvugira kijya waririmbye akona kazi kiwanyu rero mufashe n'ama business ahagarare mubafashe muje mukora urunani kuko ibi byose nibibanza touristique abantu bava hanze kavuga ati reka jenje kudepansa reka mpange na 500 soke n'abagenzi kwa kanaka ayo mafaranga afasha umuntu kuri ikori ayo mafaranga afasha umuserviteur nawe ne kuri inzu quelque part mu kinama mu bwiza gucyo na gucyo ariko hatabaye iyo nuze ko gufatana mu nda biragoye n'ukuri tuzoguma turiko turifuza twese mwe mwarabuze natwe twarabuze mwe mwarabuze n'uyu yarabuze twese ata muntu numwe
uvuga ngo yo kwagaza uwundi ku mugongo biragoye rero no gushira ingufu ha podium imeze sawa urabona ariko ariyumvira babu ariko ariyumvira concert ya Kidumu ni yahera kazoza kongani gute yashatse gukora ikintu hakijya cyo kuri arena kizoba kiri permanent kigume ngaho si ico gushirako gukurako ya kigume ngaho n'abandi bazoza kuririmba bakidodereko uravyumva ni kintu yiyumviriye inyuma washaka na concert yiwanje nico gituma nayiravye mbona ifise beto hasi irafise inkingi ihagazeko mbo bimo byo gutaruka kwiyo wanje gutaragurika nabonye umutekano uzokwifata neza haba abantu canke habura abantu ntangorane tuvuza kwa kundi kwanza jemeze nabi cyane ata abantu bahari ndakara sana kabisa umuziki uvuze ni nka equipe ya football mwatsinzwe bine none muca muva muri tere kandi match itarahera oya murakina kandi haje ndi mu buri bizindo bibiri mugarukana kandi hazoba retour mu kindi gihe rero twebwe nitiko turiyumvira ivyo abantu bazogira shwa abazoja kurya arabasozi wacu kujya nari ku bugeni samedi bumuhungu wa nyakwigendera nguru nziza hari ubundi bugeni bwabaye handi hantu bari bufisa abatumire n'ubundi abandi ni kawaida bose ndi barira mu bindi bibaza yuko atana kimwe kibaye bibaza ko twe turonga bose 100%. Hari uvuga ati je sinza cye nta mwanya narose tidugiye ruguru kurabarari par exemple cange ndafise urubanza rwo kuganduka nduronga bose gusa umu artiste uko bimeze kose gira mood yo guteramisha abo nawo bari batana imbere yawe bikore ntaba hari umuntu hajya ariko arakora akavuga ati ego kabisa twari bake ariko yaduhaye hakaba n'ama concert huzura kabisa umuntu akananirwa gukorera icyo yokoze akananirwa kabisa akananirwa imbere y'abantu kandi abantu bamwitavye vyama vyabaye rero igikuru nuguha abantu concert ya qualité ukabaha umuziki kushikano bavuga nawo bo bari babiri baje okay je ndamuzinga Cedric Bendrick ndavyumviye ngaha uri kuravuga yararonse deal yaraje Nairobi acha tuvyita nka stage tugarutse ino aronka deal abaronsa akazi ndiyirukanywe ahubwo yaronse umugisha nta muntu yamwirukanye nta muntu je nirukana oya yararonse umugisha ubura ariko agira neza wavyivugiye ko ariko agira neza none ndiwumva ko bigenze neza ngaha hari kindi ubukeneye kandi ni sawa hanyuma Shiko mu Rwanda yagira neza no ngaha ariko agira neza afise umuryango ngaha n'umugore wewe bari kuba muri band hasigaye gusa kumuha push gusa gatoya bice bigenda neza nta politiki irimo nta ngorane nta matati jengira n'abantu bagije gituma twabikoze gutyo babizimvye nuko natwe ma dépense dukora biratuzimba kora ko gwa nisaha na sponsor nimwe twaronse kana makete twarayanditse cyo gituma twagize uko gwa dushobore gukora ikintu kimeze neza duha agaciro igihugu cyacu nta nazo kwarimbira haboneke neza ko arajya amafoto dufotora arajabuka na rese mu Burundi gusa niyo kwisi yose twerekanye ko twakoze ikintu cyiza n'abantu bose babibona kwisi yose ko twakoze kandi twagerageje kurata turavuga uko vyokona gose uganye tugire ntuvuna abantu kandi ntugire ibintu birebire cha dufatira kuri ivyo 30,000 kwinjira normal na 50 VIP kandi amatike akaba yaramaze kuboneka ngaha kuri Miki ko yakeneye bose karibu amatike arahari anoso akira amatike karibu twamenyeshije ko igihe kibanza kizoba gisa neza ko ibintu byose bizoba biri ku murongo atakibazo na kimwe kizoba muri concert.